twasanze ubwo tumaze kubona mu Burundi buriho ubutare burashika 27. Ubu rero mu bisanzwe turiko turaraba ubutare tumaze gushora burababa imiliyoni 6 n'ibihumbi 834 vy'amadolari y'abanyamerika. Ikijanye n'izi miliyoni zirenga 6 z'amadolari y'abanyamerika ubutare bumaze kwinjiza mu Burundi, ikibazo ca mbere ni yoba amaze gushika mu banki nkuru y'igihugu BRB. Ica kabiri ni gatoyi, mbega ni kubera ko ubutare bw'u Burundi bushorerwa mu gihugu c'Ubushinwa. Muravye imisi 100 iheze muri ko muraraba aho ubutare bw'u Burundi buri, mwarabubonye koko nkuko mwabivuze. Muri budget y'igihugu y'uno mwaka Uburundi burarindiriye yarenga gato imiliyaridi 7 z'amafaranga y'amarundi umenga. Murabona ku murindi Uburundi buriko bushora ubutare hanze ko budget y'igihugu ishobora kuba financé entièrement par amafaranga avuye mu butare, mu ishorwa ry'ubutare bw'u Burundi. Akanyuma mu ntunge mwavuze yuko uno munsi amasosiyete abiri ari en ordre, Sotrevo na Sonarek. Hariho amasosiyete mwara suspense amakontra yabo, harimo Rainbow Mining bimba akabuye k'akabuyenge, ubutare bw'akabuye k'akabuyenge. Uno munsi boramuka bashingishije urubanza, leta y'u Burundi riteguriye kuruburana. Muti kubera iki Ubushinwa twebwe ntituvuga ngo tuzoha isoko naka ngo igihugu iki. Twebwe dufise umwimbu, umuntu aguze udugurira neza niwe duha. Isoko yirabura urumva ko yirabura ntiyera. Mu bisanzwe amabiro de change ajejwe kwegeranya amahera yose ajya a liquide. Mu bisanzwe amahera mva makungu aba amahera iyo agiye muri bijya ashobora kuba transferable. Iyo rero abantu bajya baza mu manama bazane inoti z'ijana iki bajya bajejwe kuyegeranya, nico gituma baronka ko akanyungu. Hanyuma bagaca bajana muri banki, ibanki nkuru y'igihugu igaciya jana hanze, agaca garuka rero yinjira mu butunzi bw'igihugu. Nico gituma abantu bose ngaba bafise amahera mva makungu bamenye ko kubera atazwi nugutoba itunga ry'igihugu, bayajana muri banki acamenyekana, hanyuma ibindi bihugu bigaca bigira icizere ku Burundi kuko bufise amahera. Mugubu urasanga abantu bayayererana mu mipfuko bayafise mu mazi wabo, ayo mahera nta kimwe ariko amarira igihugu ahubwo no kucica mu bijanye n'ubutunzi. Abo rero babigira, nico gituma muhora mubona hariho n'ibintu twabonye burya abantu bahimba nabe basigaye bakoresha amahera mu mashugwe. Muvuze muti mugira musokore gatoyi abandanye igikorwa mugishikanye, mubona yuko muzomwa quelle garantie canke pouvoir iyihe kugira ngo azogire neza igikorwa mu mushinze, mu gihe yuko mwewe kumbure babandi bashaka kunyonora ubutungo bw'igihugu babatinya kubera muri umukuru w'igihugu umuhaye umushikiranganje, ni garantie izihe umuhaye kugira ngo ico gikorwa azokirangure neza? Bamenyesha makuru ubwa mbere agira ntangure nsubire kubaramutsa amahoro y'Imana. Kuri uyu munsi uri hejuru igenekerezo rya 14 Munyonyo 2025 turamutse dusozera umugambi twari twihaye w'imisi 100 wo kuraba ubutunzi igihugu gifise cyane mu bijanye n'ubutare. Uwo mugambi twawihaye kubera dukeneye kuraba ko Uburundi koko bushoboye kuronka uburyo buzotuma dushobora kuja muri ya nzira iroresha Burundi ku gihugu giteye imbere. Birumvikana yuko rero ari umugambi usaba uburyo. Niho rero twigira inama tuvuga tuti turabe koko igihugu cy'u Burundi gishobora kwironkera uburyo bukwiye kizokoresha kugira ngo dushike ku gihugu giteye imbere. Kubera iyo mvo rero twaciye dushiraho umugwi
umugwi ucungera uraba uzunguruka igihugu cyose uraba ibibanza byose bishobora kuba birimwo ubutare bworoshe kwimba, ubutare bworoshe yuko dushobora kubushora hanze. Uwo mugwi rero wari ufise intumbero yo kuraba koko mu Burundi dufise ubutare n'ubwoko bwabwo, hanyuma bongere barabe n'ingene dushobora gukoresha urwaruka mu gutangura kwimba ubwo butare. Nuvuga yuko wari uwundi mugambi ingene tugiye gukora dukoresheje urwaruka. Kubera iki? Nuko twasanze leta yo nyene itegerezwa kugira umugambi wo gutangura kwimba ubutare, igakoresha abarundi nyene. Abarundi nabo babasha, mukaba muzi yuko ari urwaruka. Twongera twihiyo ntumbero kubera twari dusanzwe turiko turakorana n'umugambi wa payeje, umugambi ushoboye ubu gutunganya neza amakoperative yo gwaruka, gushiramo gwaruka mu bikorwa. Noneho rero ko cari igikorwa gisaba uburyo, nuko umugambi wari usanga umufise n'uburyo bugenewe ugwaruka. Tukavuga tuti rero ko usanzwe ufise uburyo bugenewe kuvyura imigambi y'ugwaruka, aho baza barokoreranira umwe wese yo yungutse agasubiza uwundi akaronka, duca turabona tuti n'ugwaruka ruriko rurimba ubutare ruriko ruca amahera, kandi ayo mahera azobafasha no mu iterambere. Rero barashoboye muri uwo mugambi, barashoboye kubona ibibanza 29, no kuvuga ni mu makomine atandukanye n'intara zitandukanye, ibibanza 29 bishoboka yuko twokwimbamwo ubutare. Muri ivyo bibanza 29, ibibanza 13 nivyo tumaze gutangura kwimba neza, kandi murumva nticari igikorwa cyoroshe. Hariho kubanza guhatunganya nko guharura kugira ngo ushikire ubwo butare. Murumva yuko vyatwara umwanya utari muto. Rero murumva ko hari ibibanza gushika ubu bishika 16 bitaratangura kwimbwamwo, mugabo biza bizwi aho biri 13 gusa nivyo tumaze gukoreramwo. Byaranatumye rero tumenya ubutare dufise mu Burundi. Twasanze ubwo tumaze kubona mu Burundi buriho ubutare burashika 27, ubwoko bw'ubutare 27. Aho harimwo inzahabu yonyene iri mu bibanza 119. Nuvuga turafise uburere 119 bwose burimwo inzahabu. Aho naho tumaze kubona, kuko turazi yuko nitwamara kugira uburondezi bwimbitse tuzosanga mu Burundi bwose ari nkuko bwuzuye ubutare. Murumva ko inzahabu zonyene zitwara ahantu hanini cyane. Ubundi butare twabonye ni coltan, cassiterite, wolframite, fer, cuivre, nickel, cobalt, platine, vanadium, titane, lithium, terre, plomb, manganèse, argent, agate, opale, zircon, beryllium, émeraude, rubis, phosphate, sulfure, quartz, amethyste. Murazi yuko na kaore yoyo iri ahantu henshi cyane. N'ubundi butare rero tutarabona neza, tukiriko turarondeza. Murumva ko twariko turarondera muri ivyo bibanza 29. Niho twashoboye kubona nka cassiterite twabonye site zitatu: Ishombo, Busenyi na Shinge. Coltan tumaze gutora site imwe ya Rugero. Twavuga muri ivyo bibanza twariko turarondera ugwaruka rukora mugabo bisanzwe Coltan hari ibindi bibanza, hari abandi bariko barimbamwo, mugabo twari dufashe mu minsi 100 twari twihaye ibibanza twakoreyeko. Amethyste ni ibibanza 3, quartz ni kibanza kimwe cyo mu Gahongore, agate ni kibanza kimwe cy'Ibukemba. Hanyuma ubundi butare twashoboye
kubona buri ku yandi masita ya 16 ni Kasiterite twayibonye ku bibanza 5, Korota twayibonye ku bibanza 6, Wolfram iri kuri site imwe, Amethyste ni site 2, Kwaretse ni 3. Ibi ni bibanza tutarashobora kwimbako. Ibi navuze ubwa mbere naho nivyo twatanguye kwimba. Rero turavye umusaruro twarose, ubutare bwamaze kwimbwa kandi ubwo tumaze gushora ni toni 260 za Amethyste, itoni 172 za Quartz vert, itoni 26 za agate. Hariho n'izindi rero zitarashoka. Turavye neza umusaruro tumaze kuronka, turabona yuko hariho zitarashoka nk'ibiro 180 Amethyste, ibiri 131 vya Korota, ibiri 812 vya Kasiterite, itoni 15 zirega gatoyi za beryllium, n'itoni 6 za agate. Izi ziracari ntiturazishora mugaza arahejeje kwimbwa. Ubu rero mu bisanzwe turiko turaraba ubutare tumaze gushora burababa imiliyoni 6 n'ibihumbi 834 vy'amadolari y'abanyamerika. Ubwo nibwo twoba tumaze gushora. Urumva rero ubu turiko turaraba neza dusanga muri bwa butare burenga 27 turiko twanababwira, twasanze amasite yose hamwe ari 267. Aho nashizemwo bwa butare bwose navuga. Muri ayo masite 267, amasite 247 ariko arimbwa. Muri ayo rero abo bimba twarabonye amakoperative duhenda ngo ariko arimba, kuko hariho nk'amasite 22 batubwira ko atana kimwe batora, kandi ture tubona biriyo. No kuvuga ya makoperative yabigenga arashobora ko yaraduhenda, kuko murazi ko utari tuzi nivyo twimbura. Hanyuma hariho n'abatigeze rero tutazi nuko bakora ku masite 20. Novuga yuko rero turavye nko kunzahabu amasite 119 turabona yuko bimbamwe ubutare ku buryo ubu bamaze kwimba ubutare bwoba bwababa nk'itoni irenga ko gatoyi bamaze kwimba. Rero tukabona yuko nitwamara kubitunganya neza umusaruro uzoba munini cyane. Ibi rero byaraduhaye icigwa, kuko dufise umugambi yuko rutangura kwimba koko ubutare. Murumva ko kare kwari nko kwimenyereza, turavyo dufise biri hehe. Ubu umwimenyerezo rero w'imisi 100 waheze, kuko nije navyikurikiranira. Ubu rero bizoca bikurikiranwa no mushikiranganje rero bije ubushikiranganje bubijejwe kugira babandanirize ko mugajewe kwari kugira ngo ndabe neza ibishoboka n'ibidashoboka, tubone n'ingorane. Muri izo ngorane rero twarabonye yuko ubwa mbere nta bushakashatsi buraba kubijanye n'ubutare. Ubushakashatsi bukwiye turabubona ko buhari, muga nta wuzi ngo bungana gute, bufise agaciro kahe. Twarasanze abantu basa nabihagiye ico gisata cy'ubutare. Abo bantu bihagiye rero bahori bobo bafata yuko amatongo baragiye baragura amatongo bagaca bahita ngo ubwo butare ni gwabo. Bizwi neza yuko mu mategeko ibwirizwa rigenga ubutare riravuga neza yuko wewe ugaba isi ndimwa ntugaba ubutare. Abo bantu rero basa nabahihagiye tuhashitse baraje bavuga ngo ni wanje. Nuko twari dufise amategeko nyene tuca tubereka tuti twereke uruhusha warose. Mugabo hariho abagumye batugora bafise n'amaspekulation. Abo rero batugoye harate n'igenda ashiraho uwundi mugwi w'inguvu ujejwe kuraba abantu bose ariko baratwononera badutobera mu gisata cy'ubutare. Kuko nkuko nari nabivuze tukibona ubutare bw'imurehe, nabivuze yuko amadayimoni yabonye Uburundi bugira buduge
ubu rose ibintu vyiza amadayimoni hariho abantu haca yinjiramwo ubwo nyene bagatangura kugwanya umugambi hariho abashatse rero kuwugwanya abo bavuga ngo ni wanje gushika rero aho ngira abayobozi bishikira mu biro vy'umukuru w'igihugu n'umushikiranganje w'intwaro yo hagati baragira umugwi kugira bakurikirane kandi rero twaciye dufata n'ubundi butare bwibwe abantu babwimba atanuruhusha bafise bitanazwi barawunyegeje ari bamwe bahora babushora tutabizi none naho rero uwo mugwi nawo warakoze n'uburi kukivi uko tuguma turondera umuntu wese agomba kudutera akajagari muri uyu mugambi wo kwimba ubutare umuntu azodutobera amenye yuko amategeko aratunganije neza aranategekanya n'ingene ibihano bitegekanijwe nico ituma rero nazanye uwo mugwi kugira ngo ufashe kugira abo bantu bariko bashaka gutoba uwo mugambi bateshwe bate hanyuma ikindi twabonye cyatugoye ahantu turiko twimba nk'ubutare hariho ubutare barinda kuronga n'amazi kugira butore izo za kasiterite izo za titane za korta hariho aho rero twasanze ari ku misozi atamazi ariyo ariko twaragerageje mu Kirundo kuri Shinge na Rugero amazi yaramaze gushikayo Ikarusi Ishombo naho nyene amazi nibaza ko aza ari mu gushikaho kugira ngo bashobore koroherwa bariko baratunganya ubwo butare kuko butegereza gutunganywa hanyuma hari n'ikindi rero twarabiga ubwo gwaruka gwariko ruriko ruriga rero no kuvuga yuko umuvuduko wo mwimbu waba mutoyi mbere hari haho twategerejwe kuzana urundi gwaruka tukuye mu zindi ntara kugira ruze kumenyereza ugwaruka rwo mu zindi ntara ikindi twabonye umusaruro uriho umwimbu uriho mugabo ntituratangura kuronka ivyuma bikwiye vyo kwimba kuko murabona uwo musaruro wose twawukoresheje amaboko nimwiyumvire rero umunsi tuzoba turiko dukoresha amamashini ubu rero murumva yuko tutari dufise ibikwiye ariko ubu turiko turavyiyumvira amahera uko azarinjira niko tugura ayo mamashini ico naco kiri mu vyatugoye ubu rero ico tubona twamaze kubona yuko umugambi ushoboka twamaze kubona ko Burundi bushaka kwimba ubutare ubu n'abahora bakekeranya babibonye neza ko Burundi bwuzuye ubutare hose nakaryo rero kuko ubu turondera abahinga babunyoye kugira baze gukora ubushakashatsi kubijanye n'ubutare hose tumenye ubutare dufise n'agaciro kabwo kuko nivyo bizotuma nababandi rero babagwiza tunga bo mu bihugu byo hanze baza turamaze kuronka abavuga bati baze no gufasha kugira ngo tugire ubwo bushakashatsi tukaba twizeye yuko bizogenda neza ikintu rero twosaba nuko abantu bose bari mu gisata cy'ubutare icambere bakunda igihugu kuko muravye umwimbo dufise imyaka n'imyaka yariheze bimba ubutare tukaba tutari bwigere tubona tuti mbega hashoka kubungana gute mugabo minsi jana nk'ubu duciye tubibona no kuvuga yuko ari ibintu twakora n'amaboko turakeneye rero abantu bakunda igihugu avuga ati uburundi ngiyanerekane ko nabo bwashoye gushora rero ayo makoperative yabikorera ivyabo nta munumwe babujije yuko bashobora kuja muri ico gisata mugabo bazana agatima gukunda igihugu iyo bashoye berekane ko bashoye biboneke kuko ari igihe duhora tumaramara ugiye wumva nko mu bihugu byo hanze bavuga ngo Burundi ngo bwarashoye ngo ubutare ukayoberwa ninde yabushoye yashoye bungana gute kugira ngo turabe ko amahera yazanye byari bigoye rero turasaba yuko hobaho uwo mutima wo gukunda igihugu kugira ngo twese twubake Burundi amahera tuyarondere tugana yambono kazoza y'ibihumbi 2060 igihugu giteye imbere hanyuma ikindi twobasaba nuko bokorera ahabona turazi yuko ntituri mu bihugu byinshi byatanguye kwimba ubutare kandi tubikorera habona abenshi bakorera mu gifungu mu gatwe y'igicifuzo cyacu dushaka ko ubutare bwose buzokwimbwa kandi bugashoka habona umuntu rero ari muri ico gisata wese abimenye yuko ibyo gukorera mu rufuri twabivuyemo kandi ibihano birategekanije ku muntu wese azoja ku ruhande dukeneye yuko ubutare tubwimba
ku mugaragaro tukabushora no ku mugaragaro. Hanyuma ikindi naco nuko abarundi twese ikisata twagira gwacu ni ubutunzi bw'abarundi bose, naho hoba mu ntari Imana yahaye ubutunzi abarundi ibushira muri iyo ntara, ibushira muri rya tongo ryo kwanaka. Rero nico gituma abarundi twese twokora dushize hamwe. Nababwiye kubera igihugu cy'u Burundi ntituragira ubushakashatsi bukwiye kugira ngo tugire abagwiza tunga, tutarakora n'ubushakashatsi bukwiye biragoye no gukora amasezerano yo kwimba ubutare. Nico gituma twafashe ko leta y'u Burundi mu kurindira ko tumenya ibyo dufise nayo iyo yimba kuko no murima wayo. Leta rero murazi leta n'abarundi bose miliyoni 12 ko zingana, no kuvuga yuko tuvuze ngo leta iri kwirimba n'abarundi bimba, ntagire uzosubira kuvuga ngo n'amakoperative ya payeje, n'abarundi bariko bimba kwizina rya leta yatumye abarundi bose. Nico gituma rero bitarabugwaruka n'abandi bose birabaraba, n'andi makoperative arabirayaraba. Mbere hari haho tumaze kubona ubutare busanzaye, dushobora no kwiyumvira yuko umunsi umwe tuzobwira umwene gihugu tutuzanye ikiro tuguhaya, kugira ngo nk'ubu bifise munsi y'urugiwe, hariho usanga bifise munsi y'urugiwe tuba tuzi ko buhari, hagiye tukavuga tuti uwuzokwimba azanye tuzomuha amahera naya, kuko abarundi bategerezwa gutunga nyene nabo nyene muri ubwo butare abazoba babikozemo. Rero ntihagire uzosubira kuvuga ngo n'amakoperative ya payeje ariko arimba ubutare, ni leta iri kwirimba ubutare hanyuma ikoresha abarundi. Igihe tuzoba twajeje ubushakashatsi tukamenya rero ingene bungana, niho bizoshoboka ko hashobora kuba amasezerano. Nagiye andi makoperative turiko turaraba, uba amakoperative afise amasezerano n'abiri yonyene, ni Sotrevo niyo masosiyete Sotrevo na societe Sonarek, nizo zibiri tuvuga ko zifise amasezerano. Abandi kubera ari abarundi twavuze tuti nibimbire ku mugaragaro, hanyuma leta izobaha amahera bikwiranye. Igikuru nuko ayo mahera yinjira mu gihugu cy'u Burundi. Abo bandi rero no bahamagarira nabo bihute, kuko hagahera igihe bataraza kwiyandikisha ngo tugiranira amasezerano meza ameze kujya twayagize ya Sotrevo na Sonarek, birumvikana yuko tuzohava biba ngombwa ko tubahagarika. Ariko ndakenguruka ndabona yuko ari bariko barabishiramwe inguvu. Ndavye nkuno musa aho twagiye kuraba imabayi turabona ko bariko babishiramwe inguvu nko mu gucukura inzahabu, twabonye ko babishiramwe inguvu. Twarabonye igihe twagenda mu Kirundo hariya Bugabira, twarabonye yuko abantu bamaze kuzana amamashini ku nzahabu. Ugiye Imuyinga, ugiye muri komine Butihinda, naho nyene bariko barimba inzahabu. Nukuva turamaze kubona nk'ibibanza bitatu koko arabimvye b'inzahabu, kandi nk'umuntu atubwiye gushika ubu atamashini turakoresha, ugasanga arashobora mu kwezi akaronka ibiro bingahe by'inzahabu. Mumva yuko mu minsi iza bishobora kugenda neza. Nico gituma nabo nyene ntawe baciye inkokora, mugabo dutegerezwa kugiranira amasezerano hamwe. Tuvuga tuti mbega twimbuye umwimbu, wewe ku ngufu zawe wazanye uzotwara ibingana gute, hanyuma igihugu naco kizotwara ibingana gute. Murumva ko ari amasezerano hagati y'abarundi, abantu kuko twese turabarundi turiko twimba tuja dushora tuzana mu Burundi. Rero no tera intege abimba ubutare bose batangure guhiga uburyo bukwiye, turonke amamashini yimba, turonke n'ibindi bikoresho kugira ngo umwimbu ugwire. Turashima cyane iryo shirahamwe Sotrevo n'ishirahamwe Sonarek baramaze gutuma kwa amamashini ari mu nzira, kuko nko baratwizeza yuko nka Sonarek, nka Sotrevo na Sonarek nk'imashini zishitse iratubwira yuko ku munsi n'imiburiburi tworonka nk'itoni nka 50 ku munsi. Muca mwumva nko mu mwaka twoba turose itoni zingana iki. Urumva ko Burundi bushobora kogorora tugiye muri uwo mugambi. Rero uno munsi je kwara kubamenyesha yuko igikorwa nihaye uti wo kuya amanota angana gute, jewe ndabona ko namenye narabishoboye, kuko mu minsi ijana
ngafata ibikorwa byo kuja mu butare ngafata n'ibikorwa narisanganywe bindi bigashoboka ko dushobora gukora tugashika kuri uyu musaruro ni vyiza cyane tukaba rero turemesha abarundi ntibaze barumviriza nk'umuntu azoyafashwe najya madayimoni kuko abamadayimoni bazokwamaho kugira bace inkokora abarundi je ndabateye intege uburundi buratunze kuko ufise umutaho ubutunze dufise abarundi b'incabwenge bagiye kuja ku kivi dufise igihugu gitunze vyose nta na kimwe tubuze mu minsi z'intumbero dufise nuko ayo mahera turiko dushora ubu tutahinguye nuko tuzoyakoresha mu kugura mu mashini natwe dutangure guhingura ubwa mbere tuzobanza dushore ico bita produit semi fini tuvuge tuti dushoye korota 100%, dushoye titane 100%, hanyuma tugira amahinguriro nka Cuivre no baremesha Cuivre na Cobalt turiko turakora ibishoboka byose kugira ngo turabe ko nayo twotangura kuyihingura neza dushore produit semi fini turabibona ko bishoboka. Intambwe rero yanyuma izokurikira duca tuvuga tuti mbega iyo Cuivre dushora ivamwe iki ico kintu ntitwagikora akaba arico tuzoshora niho twasanze mu Burundi birashoboka ko mu Burundi tudashobora gukura hanze ikintu na kimwe dukeneye amabati biva mu cuma ari iyo miduga twoyikorera nga mu Burundi tugashora imiduga ari amabati twoshora amabati ari ikintu cyose gikozwe mu cuma igikozwe muri Cuivre igikozwe muri Cobalt igikozwe muri Tererale twoshobora kubihingurira nga mugabo ikintu kigenda ku ntambwe ubu dutangura gushora kugira ngo turonke umutahe wo kubandanya dukora ibindi kuko ndazi yuko ari abantu bashobora kudutwenga ngo kubera iki ngo mutabishoye mwabihejeje turiko turondera umutahe aho nyene kandi je ndashima ibi byose tuba tuvyiyumvira kubera atafashanya tukironka iva hanze iyo tuba twari kwifashanya hajya igihe twari kuguma duhumirije none Imana yarabonye ko twajabutse Yorodani dukwiye kurya ivyamwa by'igihugu cyacu ubu rero abarundi ni bareme ahubwo tuve hasi twese ntagira umuntu asigara atakintu akoze gishobora gutuma abona umwimbo wiwe. Murakoze rero ikiyago na mufise ibibazo murashobora kumbaza kuvyo twabonye muri iyi minsi jana bishobora gutuma abantu baronka inyungu yakazoza. Murakoze Imana yahezagiye. Koze cyane n'icubero mukuru w'igihugu cyacu ciza cy'u Burundi narimvise akabazo gato nanje ngira mbaze mwavuze muti umusoro wavuye muri ubu butare mumaze iminsi 100 tugo turarongeka amakungu burenga hafi imiliyoni 6 z'amadolari y'abanyamerika nyakubahwa nyene icubahiro mukuru w'igihugu none ayo mafaranga azosahiriza gute mu ikena ry'amafaranga agaciro tuba dufise mu gihugu. Ikibazo cyakira kabiri nagenda gitumbereza iwanyu ariko ndaba n'umushikiranganje wa energie et mine muvuze muti mugira musokore gatoyi abandanye igikorwa mara mugishikanye mubona yuko muzomwa quelle garantie canke pouvoir iyihe kugira ngo azogire neza igikorwa mu mushinze mu gihe yuko mwewe kumbure babandi bashaka kunyonora ubutungo bw'igihugu babatinya kubera muri umukuru w'igihugu umuhaye umushikiranganje ni garantie izihe umuhaye kugira ngo ico gikorwa azokirangure neza. Murakoze. Murakoze. Ubwa mbere ubajije ikibazo ni ikibazo kijanye n'ingene hatunganywa ubutunzi bw'igihugu. Mu bisanzwe amahera mva makungu samahera agendera mu mifuko y'abantu. Amahera mva makungu ni itunga ry'igihugu rusangi kijya bita reserve nationale. Amahera rero yaje yose mu bisanzwe abikwa mu mabanki. Ibanki nkuru y'igihugu biyazi. Rero umwene gihugu iyo akeneye ikintu agurira hanze acabwira ibanki yiwe ko akeneye ko bamuvunjira. Hajya rero icatwononeye kubera atamahera mva makungu aba harataco dudashora ibintu kugira agira yakwiye umuntu arayabura. Rero ubu dutanguye murabona uwo muvuduko dutanguye kuko ndabona yuko ubu nko mu mezi atare nko mu kwezi murumva yuko dushobora kuzoronka vyinshi ku mwimbo ugiye kuduga ku buryo rero abene gihugu ayo mahera yose abaje mva makungu ashikira mu mabanki umwene gihugu wese yabugiye kwiga kwivuza kugura kantu gagurirwa hanze no kuvuga akoresha ayo mahera avunjamwe yarafise niyo aca ahindura. Aha rero mbere ncembore naho nakaryo ubajije ikibazo c'ingene batunganya ubutunzi bw'igihugu biciye mu mafaranga mva makungu bugeragenda basigurire yuko hajya mwumva ngo isoko yirabura
isoko yirabura urumva ko yirabura ntiyera. Mu bisanzwe amabiro de change ajejwe kwegeranya amahera yose ajya a liquide. Mu bisanzwe amahera mva makungu aba amahera iyo agiye muri bijya ashobora kuba transferable. Iyo rero abantu bajya baza mu manama bazane noti zijana iki bajya bajejwe kuyegeranya, nico gituma baronka ko akanyungu. Hanyuma bagaca bajana muri banki, ibanki nkuru y'igihugu igaciya jana hanze, agaca garuka rero yinjira mu butunzi bw'igihugu. Nico gituma abantu bose ngaba bafise amahera mva makungu bamenye ko kubera atazwi nugutoba itunga ry'igihugu. Bayajana muri banki acamenyekana, hanyuma ibindi bihugu bigaca bigira icizere ku Burundi kuko bufise amahera. Mugubu urasanga abantu bayayererana mu mipfuko bayafise mu mazi wabo, ayo mahera nta nakimwe ariko amarira igihugu ahubwo no kucica mu bijanye n'ubutunzi. Abo rero babigira, nico gituma muhora mubona hariho n'ibintu twabonye burya abantu bahimba nabe basigaye bakoresha amahera mu mashugwe. Twarabibonye abakoresha amadolari mu mashugwe, hajya igihano ni kimwe ajya amahera yose aja mu kiya ca leta kuko bawayahimbye yaba marundi yaba n'amadolari gagufinisha n'amarundi burya n'itunga ry'igihugu. Amarundi wowe uyafise ajya sigwawe kuko agugwa amahera yaragugwa. Nico gituma amahera bamahera ariko arakora, ugiye kuyabika mu gifu c'inkono uba wishe ubutunzi bw'igihugu. Nico gituma rero abarundi bakwiye kumenya ivyo bijanye n'amahera, ivyo bijanye n'ubutunzi. Ikigira kabiri uvuze uti mbega umushikiranganje afise garanti yihe yuko batazomugaya. Umushikiranganje si umutegetsi, hariho amategeko. Itegeko urirenze ko urahanwa. Nayo ndabwire rero umuntu ngaha azokora ko ngwagira tobe muri iki gisata, amenye yuko azoba akoze rero hahandi ku mutima ni circumstance aggravante, tuzomuhana twivuye inyuma dukurikije amategeko. Kwa amategeko ariho kandi arahana, nuva n'intovyi izo bikwitoba iterambere ry'igihugu. Nico gituma rero naho mwari kubimubaza avuga ati je nitwaje itegeko. Itegeko rifise nta muntu numwe yemerewe kurenga itegeko. Aha mbere urumva ni nkuko tugabishije abahora biyumvira cyane mubwira umushikiranganje iki gisata cy'ubutare kirabamwe igiturire cishi, kirabwe igiturire cishi uragaba abahinga bawe ntibazabagure. Mugabo natwebwe rega natwe ntitugiye erega umukuru w'igihugu aguma kurikirana ubuzima bw'igihugu na cyane cyane kibazo cy'ubutunzi. Burya hariho ibintu bikomeye bine umukuru w'igihugu akurikirana. Ubwa mbere n'ikibazo cy'amahoro n'umutekano, ikibazo cy'ubutungane, ikibazo cy'imigenderanire n'ibindi bihugu, n'ikibazo rero kijanye n'ubutunzi bw'igihugu. Ngira ngo murabibona iyo tuvuze ngo banki nkuru y'igihugu, muramaze kubona ko ari banki yigenga. Umukuru w'igihugu ijya yikurikirana ko akurikirana ubutunzi bw'igihugu. Muramaze kubona ko umukuru w'igihugu yitwa Kizigenza mu ntwaza ngabo. Muramaze kubona ko yitwa umucamanza Kizigenza. Muramaze kubona yuko umushikiranganje w'imigenderanire burya ni intumwa y'umukuru w'igihugu mu migenderanire n'ibindi bihugu. Nico gituma rero igisata cy'ubutunzi aha niho twicaye, no kuvuga umukuru w'igihugu rero ntuvuye ngo ntazogikurikirana. Nihari kuko n'ikibazo cy'ubutunzi kandi noneho n'ibindi bijanye n'ubuzima bw'abene gihugu dusanzwe ari ivyo dukurikirana. Murakoze ko makanya excellence. Nitwa Mihaye Kanyange, nkorera radio television Isanganiro, mfise utubazo nka dutatu ne duto mpera kuco uyu wahejeje kubaza yarabajije ikijanye n'izi miliyoni zirenga zitandatu z'amadolari y'abanyamerika ubutare bumaze kwinjiza mu Burundi. Ikibazo ca mbere ni yoba amaze gushika mu banki nkuru y'igihugu BNB. Ica kabiri ni gatoyi mbega ni kubera ko ubutare bw'u Burundi bushoregwa mu gihugu c'Ubushinwa. Muravye imisi ijana iheze muri ko muraraba aho ubutare bw'u Burundi buri, mwarabubonye koko nkuko mwabivuze. Muri budget y'igihugu y'uno mwaka Uburundi burarindiriye yarenga gato imiliyaridi 7 z'amafaranga y'amarundi umenga. Murabona ku murindi Uburundi buriko bushora ubutare hanze ko budget y'igihugu ishobora kuba financé entièrement par amafaranga avuye mu butare, mu ishorwa ry'ubutare bw'u Burundi. Akanyuma mu ntunge mwavuze yuko uno munsi amasosiyete abiri ari en ordre, Sotrevo na Sonarek. Hariho amasosiyete mwara suspense amakontra yabo
harimo Rainbow Mining bimba akabuye k'akabuyenge ubutare bw'akabuye k'akabuyenge uno munsi boramuka bashingishije urubanza leta y'u Burundi iriteguriye kuruburana murakoze ubwa mbere bwo no kubwira yuko gushora twashoreye kure amahera nibaza ko ubu mu minsi azobashitse kandi umunsi yashitse urumva abashitse nyene ubwo twashoye no munsi ni buca buyazana nabwo nyene kuko mu bisanzwe ubutare bubanza gushikira nyene bwo mu ntoki imbere yuko arekora amahera mugabo buvaha abuzi mwarahejeje gusinyiranira amasezerano muti kubera iki ubushinwa twebwe ntituvuga ngo tuzoha isoko naka ngo igihugu iki twebwe dufise umwimbu umuntu aguze udugurira neza niwe duha nico gituma mu misiza uzosanga dufise ibisozi by'ubutare dufise nk'itoni nk'ibihumbi 100 vya colta itoni ibihumbi 100 vya cassiterite umwe arashobora kuvuga ngo je nkeneye itoni 200 uwundi ati nkeneye itoni 500 twebwe uzanye igiciro ciza niwe duhako rero uno munsi abakiriya dufise ni nabashinwa bamaze kuvuga ati badushorera ariko abahindi bari mu nzira nko kuri titane mbere bobo bagira baze bafashe n'ingere tugira umwimbo munini cyane kuko bamaze kubona ko turi kugahiye urumva rero abanyamerika bari mu nzira kuri tererare bari mu nzira kuri nikele novuga abanyamerika twebwe uwo tubonye aza kutugurira akatugurira neza niwe dushobora kwemera hanyuma rero uti none muravye bizoshikaho ubutare bushobora gufinansa bije Burundi ahubwo nivyo dushaka nyene ubu uvuze ngo imiliyaridi ndwi gato yumvise ko twamaze kuzirenza z'amarundi mu minsi 100 gusa muce mwumva rero aha abarundi twese twovuga ruti tuje ku kivi ahubwo tuzoteba turonke amahera tuja kubika natwe bimwe tuvuga ngo gufasha ibindi bihugu none dufise nk'imiliyaridi nka 50 turiho dukora imigambi turashobora kuvuga tuti tugiye kuyashira mu ibanki hanyuma ibindi bihugu bikaza gusaba ideni erega ni kujya tuvuga ngo uburundi nabwo buzofasha rero turavye ibi urumva ni nkako yogiye guhonje bazoti wumvirije urugwago ubona ruzoryoha uriko urumviriza nk'umutobe hajye uhejeje kugana uti wumva ruzoryoha uti numva ruzobisonga natwe rero iyi mponja twe tubonye busoga tawe ko busoga novuga ko mu minsi iza mwumvise nka nikere nene nikere ingana ni miliyaridi 208 z'amahera y'Abanyamerika mwumva ari mwakoresha mu mwaka umwe gakunda erega ibi byose zamurara bagaciraho bukera tuzomna inzahabu dufise agaciro kazo uzosanga nk'inzahabu ziri nko ku mamiliyaridi arenga 1000 uko ndabibona ibibanza 119 birimwo inzahabu nyinshi cyane uko turavye turabona yuko mwivu ry'u Burundi harimo inzahabu nyinshi cyane kuvuga yuko rero nico dushaka yuko tuzosigara twebwe tutagisaba hanze amahera dukoresha mu gihugu cyacu hamubajije uti rero hari habari bafise amasosiyete twahagaritse cyane cyane tuvuga Rainbow Mining reka ndanya kajyo ko kuvuga iyo sosiyete kugira ngo abarundi babimenye naho boburana je naronde nico boburana icarico narakiyobewe kuko narabonye yuko namasezerano yaramasezerano ubona neza ko yarimwo uburiganya gute Rainbow Mining International yitwa Rainbow International Resources iyo yaraje ivuga yuko ishaka kuja mu mugambi wo kwimba ubutare baca bumvikana na leta y'u Burundi kugiranira amasezerano ayo masezerano yarayo kugira société mixte d'exploitation minière novuga baca bagira ishirahamwe ririmwo leta n'iryo rindi shirahamwe ryo hanze bakagira rero ishirahamwe rimwe rizokwimba ubutare mu masezerano rero bavuga bati iryo shirahamwe turishinze ucushiraho n'inzego shingwa ntwaro zacyo hanyuma leta y'u Burundi yategerezwa guca ironkamwo ibice 10% mu mutahe wibanze capitale sociale hanyuma
iyo Rainbow International Resources yategereza gucija kuzana amahera iyo society ishinzwe izokoresha mu kwimba ubutare, ayo mahera gacaba ayiyo society bwego. Hanyuma rero ayo masezerano asinywe ya society yashinzwe ya society yo hanze ikindi yacitanga yari ifise uruhusha kuko niyo yavuga ko yagize recherche kuri tererare yacifata rujya ruhushi karuha ya society ishinzwe nshasha. Rero ishinzwe uwo mutahe wibanze ntibigeze bawuzana, urumva nibo bategeza kuwuzana ntibazanye. Ayo mahera yo gukoresha kugira bimba ubwo butare ntibigeze bayazana. Iyo society nta na hamwe twarabuze ahantu leta y'u Burundi bagiye hamwe boba baragize procès verbal yo gushinga inzego z'iyo society, ahubwo ya society bashinze ico tubona yaciye ibigikingirizo yaciye umutaka wo gukinga kugira ya society yo hanze ze yimbira ubutare. Nikirikora rero ikirimba atari yo yari kwimba, kuko ntiwovuga ngo Rainbow Mining Burundi ngo yarivye ubutare itagira amahera, none yari kwimba gute ntifise umutahe ntigira n'amahera yo kwimba, none yivye gute? Vyerekana ko hari hundi muntu yaciye ku ruhande arimba, baci bashora itoni zishika 2,000 ngira ngo zirarenga, nta n'ifaranga rimwe bazanye muri iki gihugu, nta n'ifaranga ginje mu gihugu, kandi wumva hari kwimba societe na leta irimwo bagabura umwimbu. Rero uno munsi je navuze ntiburanye yoburana ngo ya societe ntitwayishinze Rainbow Mining Burundi, yoburana ngo mwaranyivye twayivye iki, twe twasiganye itunga ryacu. Ubu turiko tubasaba kuzana amahera bakuye muri izo toni 2,000, kandi twavuze yuko nta mwumvikano wundi ushoboka batabanje kuduha amahera yavuye muri izo toni 2,000 zashotse. Nico gituma rero twavuze tuti ntimusubira gukora mutayazanye, hanyuma bayazanye rero bazoberekanye umutima mwiza, duce rero tugira amasezerano y'ukuri yo kwimbana, kuvuga yuko ya societe Rainbow Mining Burundi ijya societe duca tuyiha ubushobozi, no kuva barazana ya mahera bakayiha umutahe tugashiramwe inzego, hanyuma iyo societe rero ni ikigiranira amasezerano na leta y'u Burundi ingene bazogabura umwimbu nayo, hanyuma igice uruntuzeye igice gitwawe niyo societe nico abashize imitahe muri iyo societe baca bagabura. Rero umuntu avuze kuburana sinzi ngira ngo nkamwe bwe mukunda gusoma ibinyamakuru mwo tubwira muti obje mu kuburana avuga mwaranyivye mwarambujije kwimba kandi urubasore yari kwimba. Rainbow Mining Burundi naho ndarondera n'uwiserukira ntawe mbona nuno munsi turarondera uti rero turondere emwe twe tuza abo twagereranya amasezerano. Urumva uvuze ngo namatati azobara amatati yishigwa mu ngiro y'ayo masezerano, aho naho niyumvira yuko ari bindi. Ariko nagira nkubwire hariho nabandi bari bafise amakontra na leta muri ico gihe kuri ayo mategeko ya kera. Hariho abamaze kuza kumbwira ibibazo bati mbega none muza murahindagura musubira, hariho ingene yitegeko rishasha rije. Niko bimeze amategeko yamahinduka mu gihugu, niko bimeza jana nibihe. Mugabe yitegeko rihindutse hariho ingene muva mu itegeko rya kera mwinjira muri rishasha, nico bavuga bati ntuzere disposition transitoire. Mbega wowe ni waba wari ufise amasezerano na leta, leta yashaka kuraba mbega amahera wari washizemwo wari waramaze kuyunguka kuyaronka, dusanze harayo yarasigaye utari bwunguke, duca dufata tuti warubura ngahe tuba tubibona dore ko ari ibintu bisomeka, tugaca tumera tuti wewe kugira wisubize warusigaje amahera ya reka rero tuyashire muri kontra nshasha iri ku mategeko mashasha. Nta kintu kigoye kirimwo, amasezerano yarahari kuri iri tegeko, haje iri tegeko hari ingene muva mu vya kera muja muri bishasha. Rero nta kuvuga ngo kuburana ngo kugira iki, ahubwo nico gituma handitse iyo ngingo y'amajana 258 ivuga ngo bagaruke gusubira kugira ibiganiro byo kushika ku masezerano ajanye n'itegeko rishasha. Nabo nyene rero niba bafise umutima mwiza bakatuzanira ayo mahera yavuye muri izo tone bashoye, bashatse bakavuga bati turashaka kubandanya, cyatuba tuti ubu rero ngo twumvikane ingana amasezerano agenda akurikije itegeko rishasha. Murumva ntacyo bavuga ngo twarabariri
bazanye iki ntaco bazanye ko tubarire none batwishuza iki nico no kwishura kandi n'abandi bafise andi masezerano urumva ko atavyimburano bihari nibiganiro bisubira kuba murakoze Irebe FM